Mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikirana muri ni Kamahade agarutse hano kuri televiziyo umuvugizi ngo tuyage ibitari bike uyu munsi. Ikiganiro twacise ni muzima ireviva. Yezu Kristo ni muzima yarizuye mu bapfuye. Nivyo yarababaye, yarakubiswe, yarabambwe ku musaraba, arawupfirako, baramuhamba, benshi barabibona. Mbere hari n'abafashije kugira ngo Yezu ashobore guhambwa, harimwo abakenyezi. Ariko ubugira gatatu yarizuye mu bapfuye. Warubizi? Urabizi, nsubiye kubikwibutsa, Yezu yarizuye mu bapfuye, uyu munsi ni muzima. Uyu munsi rero mu kiganiro ni muzima, nje ngo tuyage namwe. Yezu Kristo yarashimye yuko ubutumwa bw'izuka ryiwe bumenywa n'abakenyezi ubwa mbere. Abakenyezi ni muri abantu basanzwe mu kumenyesha inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo. Ariko muhora muvyibaza igituma Yezu Kristo izuka ryiwe ryamenywe n'abakenyezi ubwa mbere. Kuri televiziyo umuvugizi twavyiyumviriye ko tugomba yuko tubibayagira, tugomba yuko tubisabikanya, tugomba yuko tubisangira kugira ngo tubikuremwo inyigisho. Mugabo inyigisho tugomba gukuramo ubwa mbere nuko kumenyesha inkuru nziza yizuka rya Yezu Kristo. Nta numwe akumiriwe, nta numwe ashigwa inyuma. N'abakenyezi murimwe mu kumenyesha inkuru nziza yizuka rya Yezu Kristo, kuko Yezu niko yabishatse. Ngaha mu nkuru nziza, mubisomye mu nkuru nziza benshi baravyandika. Matayo aravyandika mu kigabane ca 28 akarongo ka mbere kugera ku karongo k'icumi. Ingene abagore bavyutse ku ruhafu, yarinde yari Maria Magdalena, Maria Magdalena nyina wa Yakobo, nyina wa Jacques, ari kumwe na Salome. Bari bagiye kugira iki? Bari bagiye kuraba imva ya Yezu ngo bayisiga ibimoga neza, ngo hari mu mutwenzi ntibaraye baryamye. Murabizi namwe kugira ngo Yezu ashingurwe, abo bagore barabaye hafi, barabonye ingene ashingurwa. Mugabo ku munsi ugira gatatu baravyuka mu mutwenzi bagiye gusiga imva ya Yezu, batwaye ibimoga neza. Kugira ngaha abo bakenyezi barafitiye urukundo cyane Yezu agwa mu mutima wabo, baramukunda gushika naho imva yiwe batifuza yuko yomera nabi. Bagiye kumusiga rero mu mutwenzi. Ingene vyagenze niko umwanditsi yaba Matayo, yaba Luka, yaba Yohani bose barabivuga. Inkuru nziza y'izuka rya Yezu Kristo basanze vy'ukuri Yezu atakiri mu mva. Atakiri mu mva. Yezu amubwira ngo mugore urizwa niki? Kuko Maria Magdalena atabonye imva ya Yezu yatanguye kurira. Mugabo Yezu aramwiyereka ati wa mugore urizwa niki? Kuko ntazi yo mukama wanje bamujanye. Ngo ariko ku rundi ruhande wabona umumarayika ngo aramubwira ati ni muzima, genda mubwire abatumwa yuko yazutse atakiri mu mva. Yezu ni muzima. Igihe Yezu yamwiyereka Maria Magdalena ntiyamumenye, yagira ngo ni urinze umurima, ati mbwira nyabuna nimba ari we wamutwaye nze kumujana. Ariko ntiyamenya yuko ari we, ariko aramuvugisha Yezu. Ni kuvuga mu yandi majambo abaye uwa mbere atanguye kubona Yezu yazutse yavuye mu bapfuye. Ni kuvuga rero Yezu yarateye iteka abakenyezi kubera yuko ngo nibo ba mbere bashitse ku ruhafu mu mutwenzi. Sont les premiers au tombeau, abakenyezi. Baca rero barajana iyo nkuru nziza. Mugabo imbere yaho nibo babonekewe n'umumarayika. Umumarayika yarababonekeye, arababwira ati Yezu yazutse. Ababwira ati genda ahubwo mubibwire abatumwa biwe, mubibwire abantu bose muhereye ku batumwa biwe.
Mariya Magdalena rero acaba uwa mbere nenda bivuze mu kubona mu kumenya izuka rya Yezu Kristo, mbere acara bishingira intahe. Yohana arabivuga mu nkuru nziza yiwe igabane ca 20 uhereye ku murongo w'11 kugera ku wa 18. Mariya Magdalena abaye uwa mbere mu kumenya ivyizuka rya Yezu Kristo, abaye uwa mbere mu kuja mbere kurimenyesha abantu bose ahereye kuri bande, ku batumwa ba Yezu Kristo. Birumvikana neza yuko uko twobitahura abakenyezi baratewe iteka rihambaye ryo kumenya ko Yezu yazutse mu bapfuye, ryo kuba kandi les messagers de l'évangile. Les femmes ont été envoyées pour annoncer aux disciples que Jésus était vivant. Ivyo rero ntibisanzwe cyane cyane muri societe, mu kibano byari bizwi yuko umukenyezi afise ijambo rito. Murabizi namwe kuri ubu n'ubu kubera inkuru nziza umukenyezi yagiye raduzwa, mugabo kuva kera umukenyezi yari hasi. Byari bigoye rero ko abakenyezi baje gutangaza iyo nkuru nziza yuko Yezu yazutse mu bapfuye, na burya ijambo ryabo ritarya risanzwe ryemerwa. Muravyibuka babatumwa bamwe bari baje Emawusi bihebuye, bagenda baridoga, twari tuzi yuko ari wazokiza Isirayeli, twari tuzi yuko ari wazoducungura, none haheze gatatu ivyo bintu bibaye. Baramubambye, baramugurishije, baramukubita, baramuhamba ku musaraba, none harabaje kudubesha. Hari abagore baduciye umutima, muravyumva, hari abagore baduciye umutima ngo batubwiye ngo yazutse. Mu yandi majambo ntibaravyemera, kandi ivyo bariko babiganirira Yezu. Ni kuvuga yuko abo batumwa basanzwe abagore bazi yuko ijambo ryabo ari ngo baje kuduca umutima. Mugabo vy'ukuri aba bagore barashinga intahe yuko Yezu yazutse mu bapfuye, nubwo Yezu nawe yagiye agerageza henshi kwiyereka abatumwa, Emawusi nyene kamanyura umukate, abari biyugaranye mu gutinya abayahudi akababonekera. Mugabo abatumwa, abakenyezi nako nibo bamenye ubwa mbere yuko Yezu yazutse mu bapfuye ari muzima. Babimenyesha abatumwa, babimenyesha abantu bose. Inkuru nziza yizuka rya Yezu Kristo ikiramenyekana bihereye ku mukenyezi. Aho nta kantu mwumva kanyegejeyo kandi gahambaye cyane. Mwabakenyezi mwe muriko muranyumviza kuri televiziyo Umuvugizi, mbega mumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo gute? Ariko imbere yaho ubwo murazirikana rwose ubutumwa mwahawe, iteka mwatewe cyane cyane mu kumenyesha inkuru nziza. Narahimbawe cyane cyangwa indahimbarwa cyane igihe Papa Francisco avyiyumvira ko akabisangiza umuryango w'abakristo abakenyezi mu butumwa mu kumenyesha inkuru nziza murafise ikibanza gihambaye cyane. Burya yisungira ijambo nyene afatira ngaha agira ati Yezu Kristo yarabateye iteka kandi yagombye kuduha ubutumwa buhambaye. N'ikimenyetso cyuko rero nta numwe agomba gushigwa inyuma, n'uwo muntu ikibano gishira inyuma, n'uwo muntu akumirwa, n'uyo muntu adafise ijambo. Yezu Kristo yarabahaye ijambo ngo mumenyeshe inkuru nziza yiwe. Amen. Mutangaze inkuru nziza yiwe, muve mu Buyudeha mujime Mesopotamiya, mugende Yerusalemu, mushike iyisigarukira, mumenyeshe inkuru nziza. Abakenyezi namwe murimwo, abantu bose mwahora mwikumira ngo ntimuri mu kumenyesha inkuru nziza. Kumenyesha inkuru nziza si ubutumwa bw'abasaserdoti, sabafurera, sababikira gusa, n'abantu bose babatijwe. Tugomba kumenyesha inkuru nziza ya Yezu Kristo, tuyishikane kure. Ushobora kwibaza uti iyo nkuru nziza no yimenyesha gute? Iyo nkuru nziza jewe no yishikana hariya gute? No n'ingene witwara, ingene uvuga, ingene urangura amabwirizwa y'Imana, ingene wubaka urugo rwawe neza, ingene ushigikira abandi, ubu uri kuramenyesha inkuru nziza. Kandi wumve neza yuko ari iteka watewe n'Imana, ari iteka watewe na Yezu Kristo, kuko kumenyesha inkuru nziza bidutera iteka. Ahandi ngo Yesu akabivuga ngo nta numwe nukuvuga abamenyesha inkuru nziza Data azobatera iteka. Amen. Abamenyesha inkuru nziza Data azobatera iteka.
N'abavukanye bagenzi twari kumwe muri kino kiganiro nagovye yuko kiba kigufi mugabo twese twiyumve inkuru nziza y'isuka rya Yesu Kristo ibi yacu ibe iyo umuntu wese tuyisangire, ariko cyane cyane iri jambo abakenyezi aho muri hose muryakire mwumve yuko mwatewe iteka aremwe, mwatewe iteka ryo kumenya iby'izuka rya Yesu Kristo, mwatewe iteka ryo kurimenyesha abandi, mucerero mufatira ngaho mumenyesha inkuru nziza, muhereye mu ngo zanyu, muhereye mu miryango yanyu, muhereye harya imbere haziko, mumenyesha inkuru nziza kuko Yesu niko yabishatse ko muba bambere, mwabaye abambere batewe iteka, iteka rirasanzwe. Murakoze rero bagenzi, ndabakengurukiye rwose kukanya twamaranye, nibaza yuko hari ico mugumije ubu butumwa busangiza abandi, boha abandi, fata inoriye uyihe abandi. Ni kuri televiziyo umuvugizi, ntuvyigumane ntugumane buno butumwa bukwire hose kugira ngo umukenyezi yahora samara amenye neza yuko yatewe iteka na Yesu Kristo. Uwahora yibaza ngo sindiyemo amenye yuko arimwo kubera yuko Yesu Kristo yarabishatse. Imana ibahezagire bagenzi, Imana ibagirire neza, umugisha w'Imana utahi wanyu, abakenyezi muhimbarwe nuko murabamenyesha inkuru nziza. Amahoro y'Imana abane namwe, murakoze cyane.